ye Wilson ngamusobanurire wenda arakumva wowe kuvuga ikirundi nge ntabwo ari kunyumva tafaka Wilson ndakumva we wantera hamwe we ndakumva Medi intera hamwe bisobanuye iki? uhora ubivuga utaco bisobanura intera hamwe n'umuntu wese yanga Burundi uri intera hamwe nimba wanka Barundi ukanka n'indongozi abicanyi des criminels les génocidaires none se mvuga ko intera hamwe araba génocidaire umuntu wese yanga Burundi n'umugénocidaire ni intera hamwe niryo zina ry'abanyarwanda si intera hamwe niri mu Burundi iryo jambo si ryo mu Burundi umwicanyi wese uwifuza ko amaraso ameneka ni intera hamwe y compris toi et Bruno ko dufata muri intera hamwe muhembwa n'intera hamwe nizo zibana amahera kugira muze kuvuga uburofa nga kubera nta kibanza zise mu Burundi uri kwitabana intera hamwe kugira twibagize ziri Bujumbura. Okay iyaba zihari umviriza Wilson iyaba mu Burundi hari intera hamwe ntacyo tubujije kudakora action contre l'ennemi. Intera zavuye intera mwe niki kwanza umve zavuye intera hamwe n'abicanyi abantu bashaka amaraso kwameneka bakoze iki intera mwe ijambo ryavuye inkomoko niri zakoze genocide niyo mushaka gukora musangiye ikibi musangiye kwica abantu innocent. Okay sawa intera hamwe zisha abantu mushaka kwica abantu zisha abameze bate umviriza intera hamwe musangiye ideologie intera hamwe zisha abahe zaturutse intera hamwe zishe abantu mu Rwanda namwe mushaka kwica abantu mu Burundi musangiye ideologie criminelle vous êtes les mêmes intera niki ni ntare ni mvuga kuri ni ntungane ni mvuga kuri zikomeye zigwanira igihugu cyabo nafise umutima mu ndukareka kuvuga nko warahutse urambwira ingene mvuga diplomate qui parle comme ça on dirait no cyane twize hamwe wewe wize Louvain cyenize ahandi wewe utize cyenize Louvain wewe wize yewe nize aho nize mugabo si vous dites que moi j'ai appris à Louvain mais où est-ce que tu as appris umviriza aho wize gomba wige Harvard mugani mufise ivyiyumviro byo kwica abantu uri intera hamwe muhiza jewe definition y'umuntu wese afite umviriza umuntu wese afite ideologie yo kwica abantu bari inosa uburi intera hamwe. Soyez diplomate monsieur Moïse. Tu es un diplomate, sois humblement comme un monsieur qui est un conseiller du président de la République. Ne soyez pas comme un... Oya, jewe ndumwene gihugu. Jewe nta decret inoma comme conseiller du président. Mugabo nishobora gutuka Burundi ngo ndakwemerere. Umuntu wese yifuza ko abantu bapfa ni intera hamwe. Nawe uri intera hamwe. Tubwire ngene abasoda b'abarundi bariko barahunga. Tubwire ayo makuru. Tubwire Moïse connexion irabuze Burundi irabuze Moïse bishinga gupakira iyo mida yabo bakibagira Moïse uriye na connexion mu gihugu kivuga nk'icyataye umutima umenga nta mutima ariye ndabona nukumucira wa mugani wa Gahanga ngo mbega Gahanga wishwe niki. Okay Muhiza aragiye karame mbaze hari ikintu tumvise muretse dukore structuration ya space Rukaka yes hari ikintu yavuze hari umuntu yavuze ijambo Eddie nkarije ngo tubigenda acafata ijambo yavuze ngo intera hamwe y'abaziri Bujumbura ngo ntazo zibuza gukora action ngo contre l'ennemi ngo rero ngo ntazihari ngo ni nkaho yarashatse kutubwira ati ziba ziriko zirica iyo uwo muyenemire yashatse kuvuga niwo nagira ndamubaza ariko nuko mwaciye muguma mugira yagiye mu
uretse etemu nibyo Wilson yavugaga buriya ngo agatize kazaza n'amenyo ya ruguru ariko hari umugabo witwa Edi yari afite ijambo ava ko continue yari afite ijambo sinzi na mwamuha umwanya ya ni ufite ijambo Edi allez-y kandi hari umuntu kuvugira Yeah, merci. Non, en fait, ndashaka kubabwira kubakebura mureke guta umwanya kuri Muhiza Wilson uramuzi Muhiza nta makuru nyuma mushaka amakuru y'ibiko biraba ntimuca kuri Muhiza n'abantu bato yari mu biyeri yereka araryoherwa ahubwo mumuhaye amakuru nk'ubu ahubwo aca telefone yumvirize nawe ibiko biraba. Alors hari umuntu yayimejeje tweteje kuvugana akora kuri airport ambwiye yuko c'est vrai 20h habaye problème na Brussels ariko après 45 minutes byasubiye birakora mugabo babevakiwe ariko ubu ni bon byose bimeze neza nta kibazo ariko barabona ko hariho tension kuko abapolisi benshi yo muri documentation baje airport ariko pour le moment ibintu biko bigenda neza mugabo nashaka kubabwira yuko mushaka amakuru ntimuca kuri Muhiza kuko nawe nyine ntayazi Wilson uri umunyamusaga urabizi icyo ushatse kuvuga mushaka amakuru ntimuca kuri Muhiza. Merci. urakoze Edi n'ubundi Muhiza ngo dufata bamuzana ariko ni bon umuntu nk'uyu sometimes baza baramuzana kugira ngo abantu babone intwaro ya CNDD-FDD ahantu itujana kuko uyu nubwo mwumva avuga ibi ifi umuyobozi mwishikira muri ambassade y'u Burundi muri Congo yari chargé nimba ari chargé des affaires étrangères ibintu nk'ibyo urumva umuntu hanyuma yaranakoze mu biro kwa perezida abantu rero nk'aba uca wiyumvira aba bakoresha canke abo bakorana nabo uko baba bameze kuko ibaze umuntu ari kuri titre y'umudiplomate avuga nk'uko kivuga nk'icyarahutse umutima kivuge ivyo bijambo byose mwumva gihurutuye mu minota 20 kimaze ngaha uce wibaza mu buzima usanga uko biba bimeze c'est en fait ni ba birananira no kudekriva baragenda bakazana wundi wo hariya hasi mu bwonko akaba ari we baha inshingano canke baha ubutegetsi kubera ko biroroshe kuyu mubwira ati he uko nyene wumva kivuga nk'icyarahutse nuko nyene kirahuka n'amategeko nuko nyene kiyakora umubwira ati fata hajya ca yirukanga agafata kuko n'abantu nyine bumva ibintu avuga ntiyiyumvira kuko nibaza na jewe ndi simple citoyen ndi simple individu sinokoresha imvugo uyo mugabo akoresha kandi yitwa ngo waraserukiye igihugu kanaka iyo titre yuko wabaye umudiplomate utegeza kuyigendera ukayigumana ariko ubwo murumva hana mu maspace ibintu azakavuga nikikwereka ukungena abantu bagenda bagafata ibintu biri mediocre akaba ari byo bazana ngo bije gutwara igihugu hanyuma umuntu yavuga abantu bagashaka bavuga bati rumva namoko nibiki navyo kuko muri CNDD-FDD harimo abantu b'incabwenge ariko abo ntibahabwa umwanya ntibashobora bagenda bakarondera nyene bino abantu nka bamedare nibo bari boroshe kumanipira nibo boroshe gukoreshwa sino nukuri muri CNDD-FDD harimo abantu bize baciye ubwenge bazi kuvuga bameze neza ariko uyu nta mwanya afise uwo nta umwitayeho rero tubandanije kuri ibi biriko biraba once again Uburundi sinzi ikintu buriko barakora muri Congo gushika ino saha iyo buja muri Congo bugiye guhiga
ikiroberi kiriko kiratera Uburundi twari kuvyumva, ariko kubona ibindi bihugu byose SADC ibihugu bikomeye nka South Africa bivuga bati hey intambara twe turayivuyemo da ntibiturabe bino bintu turagiye, ibihugu Wilson bigasohoka. Wilson reba kuri murebe kuri dashboard abantu bishora mukorera retweet ngiyo nge bazaniye orere murebe ingendo murebe iyo dashboard ibintu kizeho, then you can check. Komeza ufate ijambo ryawe ariko nashaka kubereka dore ngiyo kizeho Twitter we hejuru muri checking. So urumva abo bantu ibihugu bikomakomeye byaravuye muri South Africa za Tanzania baravuye muri Congo kubera ko babonye ko intambara bariko barishoramwo. Muribuka u Rwanda baterana amajambo na South Africa ira withdrawing abasirikare bayo baravayo, ariko Burundi igihugu canyuma gikenye muri Afrika no kwisi igihugu kiriko kiriyubaka. Igisirikare cy'u Burundi sinibaza ko ari ko gisumbije inguvu South Africa za Zambia za Tanzania, ariko kubera gukunda inda no kwikunda no gukunda novuga na ideology mbi ibi bitera hamwe biriko birinjiza mu Barundi, Uburundi bwadesize kuguma muri Congo, abana b'igihugu bariko barapfira muri Congo mu ntambara tutazi nivyo nukuri intambara ya Congo. Uburundi nta nyungu nimwe buyifisemo. Uno musi rero nagira mbwire abo ba medali n'abandi ibi bariko barabona M23 FC twigwaneho n'abakongomani bariko baragwanira uburenganzira mu gihugu cabo. Ejo dushobora kwisanga ari ababanyi aribo duhuza umupaka, muce mumbwira Uburundi bwirirwa burabarasta bwirirwa burabateramwe amabombe bwirirwa burarungika amadrone aza kubica, ingene buzobana niyo AFC M23 twigwaneho ari ku mupaka. Ni hahandi twebwe tugiye kuba nk'umugina, twiyugarane nk'umugina. Kuri kote y'u Rwanda harugaye, kuri kote ya Congo hazoca hugagwa kuko no musi M23 ifashe iriya parti Uburundi buhurirako na Congo. Of course bazoca bugara imipaka, bazoca bugara ahantu hose kuko urumva azoba ari tashi ihari. Uburundi buzaba busigaranye inzira imwe yonyene ya Tanzania. Ni ukuvuga ngo sinzi yuko abategetsi buno munsi bahari bariko bariyumvira ineza y'u Burundi, neza abanyagihugu bari mu Burundi, kuko iyi ntambara usibye kubiri kirateza imbere abagenerale bo muri CNDD-FDD na president, nta kintu na kimwe iri kiramarira Burundi. Kongo si igihugu Tshisekedi si umuntu, si Burundi buzotegwa canke buzogira ingorane ngo Kongo ize gutabara. Kongo ubwayo yonyene igisirikare cyayo womenga n'abaskuti, kwanza abaskuti bari discipline, wogira uyiravye igisirikare cya Kongo ukaraba uko cyubatse nuko kimeze. Ni ibi tukiri bato twumva ngo article ngo kenze ngo debriadism, ibyo bintu babikura muri Congo, ngo umusirikare wa Congo ngo ntahembwa ngo bamubwira ati wewe uzokoresha article kenze, tukavyumva ibyo bintu babivuga muri Congo. Ni gisirikare ku mafaranga ku bikoresho n'ibiki kirafise kiri ugiye kuraba mu maklasma y'ibisirikare byo muri Afrika kiri imbere, ariko discipline kuba ari abantu bavuga ngo baragiye ku rugamba baragwana ntibishoboka, kubera ko bonye n'ubwabo nta ndero bagira. Ni n'abantu umenga ni intama ziturutsa zikicura. Ari naco gituma muri Congo mubona imigwi igwana ni n'amajana igisirikare cyabo nigishobora. Uno musi iyi wazarendo isigaye isumvye inguvu igisirikare cy'igihugu, kuko mbwira ingene mirise ishobora kuvuga ati twebwe uyu mugenerale igisirikare cya leta kirungitse ntitumushaka hano, kandi uko babivuze bikagenda uko nyene. Uwo muntu ugashoboye umukuru w'igihugu w'ikindi gihugu gashuja gushigikira igihugu gifise igisirikare kimeze uko. Byonyene muribuka president Ndayishimiye yavuga ngo twebwe abarundi ngo ntituzokwemera kwicwa ngo nk'abakongomani ingene bariko baricwa. Dejura reconnaître ko muri Congo abasirikare ntibakomeye barakubitwa, ibaze gukubitwa n'ikiroberi ku buryo uja gutabaza ibihugu kugeza n'ubwo uja kugurisha igihugu parti y'igihugu kugira ngo baze kugutabara. None ko hari umugano uvuga ngo wisunga umugabo mbwa bakabakubitira hamwe,
kubera ko Burundi inyungu turiko turakora muri Kongo ni izahe ko mbona ibitoro vyabandanije kubura amazi yabandanije kubura amatara yabandanije kubura imyaka tumaze muri Kongo igihe iyi ntambara yatanguriye abasirikare b'u Burundi bari muri Kongo tugiye kuraba ikintu au niveau économique vyafashije iki Burundi au niveau politique vyafashije nta kintu kimwe vyafashije u Burundi usibye ko vyafashije Wilson n'abo bantu hari ahantu uvuze mbabarira ngo uce mu ijambo gatoya simbere nkabarya abantu hari ikintu uvuze uravuze uti twebwe abarundi ntituzemera kwicwa hari ijambo yavuze ngo nk'impene ariko wibuke ko mbere yaho yari yavuze ngo turabizi neza ko atari abakongomani ari iki ari u Rwanda ruri muri Kongo ikindi kandi yari yavuze ngo iyo umuturanya akusabye kumufasha uramufasha meaning ngo twagiye gufasha Kongo kubera ko yari yatewe amplis aterwa n'abanyarwanda ntiyemera ko M23 ari abakongomani icyo ni gikurikiye ikirushijeho yaravuze Kinshasa ngo twe tuzakora ko dushoboye kose sinabivuze wenyine na Kisekete yari yabivuze kandi yakira FDLR ndetse n'iki harimo umuhungu wa Habyarimana yakira bano ba Padri Nahimana yakira n'abandi benshi barabizi bo muri ANC n'abandi nawe aravuga ngo azafasha urubyiruko yavugaga ni FDLR at the end icyaje kumunanira ni ibintu bibiri yavuze byagaragaje ko ibyo avuga nawe atabizi apfa kwivugira ibyo abonye yavuze amagambo abiri yaravuze ati twebwe ntituzapfa nk'imene ikindi gikurikiyeho ati twebwe u Rwanda nirudutera runyuza muri Uvira twe tuzaca mu Kirundo ngeri zaba generalize akarushijeho yaravuze ngo twebwe ikiriho nuko tutabazwa gutsindwa kwa FRDC kuko twe twagiye nk'abafasha s'il vous plaît ibyo bintu byo mu bikurikiranyije mukabona ko byagiye bigenda uriya mugabo avuga ibintu biri ibyo cyangwa avuga ibyo ashaka ikirenze aho ngaho my friend Wilson naguciye mu ijambo ariko nagira ngo ibyo bintu abantu bari muri audience babyumve babone ko ibyo avuga ni bidatandukanye cyane ibyo Kisekete avuga niba EASRF East African Community yaravuyemo ko yabonaga ibibazo Sadeki kaza yije mu mutaka w'ibihugu bitatu Uburundi bonse Sadek ariko Malawi uko yaje izikurikiye abantu ntuza SANDF ya South Africa kaza kubw'impamvu za Ramaphosa nyuma Tanzania kaza ku mpamvu za Kikwete tutabasha guca ku ruhande kuko tuzi situation s'il vous plaît bo bakiretera ku bwabo Monisco yatanze icyo bita ki Springbok ntacyo yagezeho aba mercenaires murabizi ibyo byagenze s'il vous plaît icyo tutabona ni igiki ese iyo ideology yo kwica abantu mutabona cyangwa se abantu batabona ni yihe komereza aho ngaho gusa nagira ngo abantu bakurikiranye amagambo bamenye uko bikorwa ko ibyo barabagabo bavuga ntago ari bo baratumwa kandi batuma ni nawo ubagira gute ubananiza kuko kunanizwa kwabo nuko badashoboye iki tere reka ndekera aho ngaho Wilson nyuma urata ukomeze ariko nicyo ngira nashaka kongeraho urambabarira kandi uko naguciriye mu ijambo It's okay urakoze reka na General Mejeje reka mpeze na kano kantu mvuga ngo turabizi yuko Prime Minister wa Belgique aheruka mu Burundi muri Congo message agenda atwara turayizi ni kugenda babwira yuko Ububirigi buri kumwe nabo uno munsi birababaje kubona Congo ifata u Rwanda canke Burundi bugafata u Rwanda nk'umwansi rutura nk'umwansi mubi cyane ariko Ububirigi bugaca buhinduka bukaba umukunzi mwiza cyane nta gihugu cadukoreye amabwa cadukoreye amabi cyatwishe cyakoze genocide cyakoze ibintu byose muzi bibi nk'Ububirigi ariko it's so sad kubona abategetsi buno munsi birirwa barakomba Ububirigi munsi y'ibirenge birababaje cyane gose ariko kubera ko u Rwanda ubutegetsi bwaho izo ozeye kuvuga ngo écoute mushaka turakorana mudashaka mugende
ibintu byo kubandanya tubinginga tubafukamira vyaheranye na ya myaka yo mu 60 na kangahe. Ico cyonyene ni icyaha cy'inyanduruko kiviramwo uno munsi kuba Burundi buzira u Rwanda, kuba Kongo izira u Rwanda, kubera ko rwaravuze ruti oya ababirigi muri gihugu muri agahugu gato, muri kwa Perezida Paul Kagame avuga ati nta kintu kibabaje niba ari imyanku twagize ni ukubona agahugu kangana nk'ububirigi kaza kakaducura bufuni na buhoro kandi abantu bakavyemera. Uno munsi rero kuba Kongo ifatanya n'u Burundi bakica abana ba Kongo, that's so sad. Kuba uno munsi muri Kongo interahamwe ziri muri Kongo zimwe zihabwa kaze mu Burundi, hari izo tuzi tubona twazagiyeyo. Ni ibintu biteye agahinda, ni ibintu bibabaje, kubera ko umunywi w'amaraso arayanywa yaba aheze akaja gushaka ahandi aja kuyanywa. Abo bantu ni abana ni ba gahini, nta ciza na kimwe bazopfa babakuye kusivye kuzotwega akarambaraye mu gihugu. Hoba abagabo ndabona wasavye ijambo, wasavye umwanya wo kuvuga ijambo ryo rarifise. Merci mugani wawe, ijambo umuntu ararivukana. Merci sana. Akasa mutwe rukaka n'abandi bose ndabaramukije. Jewe narinduze kubera Muhizi ariko urumva aciye agenda, Vuvuzera Muhizi aciye agenda nta kundi. Ariho mwavuze ibintu byiza vraiment byinshi, benshi ariko abantu bibaza impamvu twama twabivuze kandi barabivuze abantu benshi. Sendede canke Neva yarungitse abasirikare muri Kongo. Ubwa mbere abantu benshi bibaza ngo ni kubera EAC, ariko muribuka ukuntu yakoze yiruka kugira abasirikare bagende M23 ntifatire cyagiye Goma. Hanyuma mu nyuma EAC imaze kudesida kuvayo kubera Tshisekedi yirukanye, wewe abasirikare bagumayo bagenda bambaye imyenda ya gisirikare ya Kongo bihisha. Bimaze igihe baza barabikora uko. Perezida Kagame muribuka ko yavuze ko yamuhamagaye amubaza ko ivyo bariko barumva ayo makuru, arabihakana avuga ko atari byo. Hanyuma muribuka ivyo baciye bakora Gicwa, ndibaza Rukakana Gicwa, Nturo. Yeah, of course, yeah. Ivyo byose muribuka ivyo baciye bakora soda Warundi n'igihe bateye mu Bwiza. Aha hose muribuka abasoda b'Abarundi ivyo bariko bakorana na Nyatura. Ariko ico abantu rero bibagira nuko muri 96 FDR yari kiri ex-FAR basinyaniye na FDD i Bukavu ako amasezerano yuko umwe muri bo afashe igihugu agafata ubutegetsi ategezwa kuzofasha ubundi. Ivyo bintu barabikoze aba FDD bamaze gushika ku butegetsi, ava ntibabikora ngo urumva ngo bemenase yuko botera u Rwanda baciye mu Burundi, ariko babagurira intwaro. Adolphe Gecha FDLR bazana inzahabu, ba Adolphe bakabagurira inkoho, intwaro zo gukoresha n'ibindi byose vya logistique. Niho mwumva umugabo wo muri société civile yitwa Manirumva bamwishe, yari yamaze kumenya iyo dossier baramwica Adolphe. Harimo n'uyu premier ministre ugiye yahora ari premier ministre ubasigaye atwara Sena yitwa Ndakugarika, n'ababunya bose bari babirimo. Rero ibinye byo kuja muri Kongo kurasa, mwumva baduga aeroport y'Ubujumbura ariyo isigaye ikoreshwa mu kurasa Murenge, amadrone. Ibi byose ni ya plan. Ego harimo ibicakuramwo Neva c'ubutunzi, ariko ni ya ideologie ya genocidaire, bya bindi bumvikana navyo byose birimo. Urumva rero
kuvuga ngo ntibumva abantu ngo ntibumva igituma aguma arungika abana b'abarundi gupfirayo nabo nyene ntibavyo bumva muribuka abasirikare bafashwe hose bababwira ngo bagiye kugwana n'u Rwanda ntavyo bazi ivyo barimwo ntibabazi n'uwo bariko baragwana ariko izo ni zako za CNDD bagiranye na FDLR urumva hacajamwo rero n'ububirigi kuko kiye gihe Burundi nta buryo bufise murabizi nta gitoro nta ikintu cyose necessaire ntaco dufise mu Burundi ntiwo kumva ukuntu borungika abasirikare b'abarundi kugwana hariya ubwo buryo buba bukwiye ariko n'ububirigi buriko burabifinansa ni Prévost ariko arabifinansa nibo ibi byose mubona byariko biraba ubu n'ububirigi bwariko birurabigira bashatse kugira bazariere u Burundi hanyuma hari umuntu aciye anyandikira ari amakuru ndonse ubunyene bambwira bati muri Uvira hari aba mercenaires babiri baba informaticiens baburizwe irengero hamwe n'umu informaticien mu FARDC muravyumva w'umukolonel murumva ko kabisa ibikorwa biriko birakora murakoze. Alright, so sintekereza se ko nyuma y'ibi ngibi byose space yahagarikira aha. Hello, mugire ijoro ryiza. Chantal fata ijambo gato nkwereke. Hello, Chantal baguhaye ijambo. alright, bashimire mwakoze cyane byageza kubana Godfa hari umugabo intare nziza yari yazamutse kare nuko atizamura akaboko sinzi no bamuhaye bamuhaye akaboko rero none se okay intare fata ijambo intare muranyumva. Hello, ntabwo avuga sorry intare nibyo ngibyo numvaga ko namuzi. urakoze ntabwo avuga So byageza kubana namwe n'abakunda amatinya kubi this is Godfather aka akasa mutwe reka babwire ngo mugire ijoro ryiza abandi mugire umunsi mwiza.